Reka mvuge ngo mwiriwe canke mwakeye bivanye naho muherereye canke n'amasaha urabiyeko iki kiganiro. Aha ni kuri G4G. Nkaba nongeye kubasaba mukore subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Kandi nongere ndabipfurize umwaka mushasha wa 2025. Ubona ko tukino mu kwezi kwa mbere mu minsi ya mbere ndababwira ngo Imana izibane namwe izigendane namwe kandi tuze turonkemo imigisha myinshi uyu mwaka. Ikaze rero kuri G4G. Uyu munsi ngira ndababwire inkuru y'umwami umwe. Uyu munsi sinje muri bya bindi tuvuga ngo ibintu bitanu byo gufasha iki ariko uyu munsi nje kubabwira inkuru y'umwami umwe mu gihugu ca kure. Habaye umwami umwe mu gihugu ca kure. Umwami yaratwaye atwara ubwami bwiwe neza, ariko uko bukeye uko bwije canke uko yamara imyaka myinshi ku bwami niko yagenda abona impinduka. Niko kwicara ariyumvira icokorwa, kubera yuko umwana w'umuntu yama yiteze bishasha buri munsi. Niko guhamagara umucuzi aramubwira ati ndashaka unkorere ikintu kimwe. Umucuzi nawe aramwishura ati yego mbwira mwami, nimba ico nshoboye ndagikora. Aramubwira ati ngira ndagusabe igende unkorere impeta, kandi iyo mpeta uyikore neza ku buryo mu gihe nzoba mbabaye nzoyiraba hanyuma nkanezerwa, canke naho mu gihe nzoba nezerewe nzoyiraba nkababara. Nuko wa mucuzi yumvise ivyo bintu agira ubwoba, ariko asohoka ibwami atazi ingene azobigenza, avuga ati umwanya n'umwanya jewe ndashobora kwica, ndashobora gucibwa umutwe. Niko kugenda mubi wabo, kuko kera mu bami wasanga nimba wowe uri umucuzi nabi wanyu barabacuze. Ahamagara se aramubwira ati papa, ati jewe umwami yampamagaye kandi yasavye ikintu mbona yuko ugira kincishe umutwe. Ati nkawe wowe umukurambere canke nawe wamaze gukorera abami benshi baciye kwinongoma, wumfasha iki nk'umuvyeyi? Nuko wa mupapa abaza wa muhungu wiwe ati nirikiga mwana wanje? Aramubwira ati jewe umwami yasavye ikintu mbona yuko ntashoboye, yambwiye ngo ndamukorere impeta ngo mu gihe azoyiraba yishimye bizomutere umubabaro, canke mu gihe azoba ababaye ayiravye bizomutere gutwenga, kandi iyo mpeta azoba ari imwe, si ukuvuga ngo ni zibiri ariko ni imwe. Nuko umupapa aramwitegereza aramubwira ati humura mwana wanje, ico umuntu aragifitiye inyishu. Uwo mupapa aramubwira ati genda urondere inzahabu yishongeshe neza, hanyuma niwaheza umpamagare ndakwereke ingene dukora iyo mpeta. Nuko wa mugabo agira nkuko se yamubwiye, aragenda arondera inzahabu imeze neza arayishongesha, hanyuma ahamagara se ati papa nahejeje ingo unyereke ingene dukora ya mpeta izotuma umwami ayiravye aryoherwa, bizotuma babara, canke ayiravye ababaye bizotuma aryoherwa. Nuko wa mupapa barinjira mu bucuriro batangura gucura. Bahejeje gucura ya mpeta, wa mupapa aca mubwira ati hinge rero ndakwereke mwana wanje. Aca afata ya mpeta yandika ko ijambo rivuga ngo nibi navyo bizorangira, nibi navyo bizohera. Igihe kiragera, umunsi uragera, wa mwami ategura umunsi mukuru kugira ngo bamushikirize iyo ngabire canke iyo kado imeze neza. Ategura umunsi mukuru atumira abantu bakomakomeye nk'umwami nyene. Nuko ibirori biratangura, biraba, hanyuma ijambo riravugwa. Nuko bahagurutsa wa mucuzi bagize ati uyu munsi mukuru twawutunganije kubera yuko uyu mucuzi afise impano idasanzwe, agire ahe umwami wacu. Nuko wa mucuzi arahaguruka afise na ya mpeta, hanyuma aragenda ayishikiriza umwami. Nuko umwami amaze kuyakira arayifundura ayambara ku rutoke rwiwe. Akicitegereza ijambo ryanditse kuri ya mpeta abona handitse ko ngo nibi navyo bizohera. Nuko umwami ubwo nyene acarijirirwa mu maso. Haheze igihe kinini ya misi mikuru yararangiye, nuko
igihugu kigwa mu ngorane canke ubwo bwami bugwa mu vyago bw'inzara. Inzara iba nyinshi mu gihugu, abantu batangura kubwira umwami bati niwihe ubuki kubera yuko ku ngoma yawe turiko turahasonzera. Umwami yinjiye mu cumba agiye kwiyahura ngo birangire, yongera abona ya mpeta, yongera asoma rya jambo ryanditseko ngo nibi navyo bizorangira. Yongera yiremamwo agatima, yongera kugaruka mu buzima, aravuga ati reka ndindire nibi navyo bizohera. Ati nabayeho mu gihe c'umunezero kandi nawo wararangiye, none ndiko ndabaho mu gihe c'imibabaro, navyo ndizera ko bizorangira, nibi navyo bizorangira. Iyi nkuru itwigishije yuko ivyo waba uriko uracamwo vyose canke ivyo waba urimwo vyose, waba unezerewe umenye yuko umunezero uzohera, canke waba ubabaye umenye yuko igihe c'imibabaro bizohera. Rero ntutwagwe cane nuko ubona ibintu bimeze neza cane canke ibintu bimeze nabi ngo uhitemwo gukora ibidakwiriye wibwira yuko imisi izokwama imeze uko iri uyu munsi. Nakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Jeff kuri GFRG, nkaba ndabashimiye cane, murakoze.